Ndabaramukije cyane canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Nizere yuko muri amahoro. Uno munsi nagomba tube turatembera gatoya wamaye inka. Tudode ale. Aka gaterume ewe mana yaje ngo kudoda. Kundodesha. Ko mama ko yase kundodesha. Abo bari abana ba kera ariko ubu nibaza yuko iyo terme itagikoreshwa. Reka rero tube turadoda. Bemwe muzi yuko ubuhinga bugeze kure, tekinoloji igeze kure, igeze kurundi kwego. Kumbure uri hariya mu Gasenyi, mu Gahago, hariya ku Gatunda, hariya ku Mukabira, hariya ku Mugina, mu Cunamwe, hariya Icokanyana, ku Musenyi, uri hariya ku Mazimero, uri Makebuko, uri Muyebe, ushobora kutamenya ahisi igeze uri muri ivyo bibanza. Nako mu bibanza bimwe bimwe muri ivyo navuze usanga hasigaye hari udusagara, ariko hari tudashobora kumenya kumbura. Mwari muzi yuko kuri ino saha tugezeko isi yabaye akaburungu, umuntu wese ahari mu kibanza kanaka co kwisi ushobora kugenda ukamutora wamaye inka, ukinjira no mu nzu akubwiye ati jewe ndi Madrid canke ndi Yamoussoukro canke ati n'ahantu biti bwake canke Lubumbashi ati je ndi Miami, Nebraska hariya kandi California, Los Angeles, Kentucky. Basha babahungu bari hariya Kentucky ngo ngwiki ngaho. Bo karagaciye mu murantunga. Nariko ndababwira nti umuntu wese aho yoba ari apfa kukubwira ati jewe ndi ngaha, apfa kuguha adresse gusa uramutora. Aho uri hose uciye ufata indege cyangwa ugafata itereni cyangwa ukagira ku rutaro, azabona mana yanje umutuye kwa maguru. Ubu hariho ubuhinga bita Google Map. Voilà, nukuvuga ngo carte yose y'isi ubu yifise. Aho rero ukoresha GPS, biroroshe cyane ico uri kuragiramwo cose, uri mu modoka, uri mu itereni. Reka dufate imodokari cyane. Dufate yuko tugiye mu gisagara ca Shanghai. No musi tugomba ducomoke Shanghai hariya mu Bushinwa, mu gice c'ubuseruko bw'Ubushinwa. Shanghai co ni gisagara. Voilà, uravuze uti Shanghai ngiye. Shanghai ni nini? Uravuga uti muri Shanghai ngiye aho bita Yugarden canke ngiye aho bita Shanghai Temple. Uca wandika iryo jambo muri Google Map, Shanghai Temple. Voilà, aho Google Map ica ikwereka umwanya ushobora kuhagenda uvuye aho uri, igaca ikwereka n'ibirometero biriho, ikikwereka n'inzira ushobora gucamwo kugira ngo ushobore gushika aho Shanghai Temple canke Yugarden. Aho uba washizeko agapini canke igira agapini, akantu kameze nk'uku wampaye inka, bisigura ngo destination canke ahaza guherera urugendo. Utanguye urugendo rero igendera kubwira iti kata jibubamfu jiburyo bandanye. Ushitse muri rompwe iti sohokera mwibarabara rya mbere canke sohokera mwibarabara rikurikira. Okay, usigaje ibirometero 50,000 kugira ngo ushike Shanghai hariya. Voilà, usigaje ibirometero 5 kugira ushike kuri Yugarden. Usigaje imetero 50 urashitse. Igenda rivugira nk'uku Your itinerary is being recalculated. At the next intersection, turn left.
Turn left. At the next intersection, turn right. Turn right. You are driving in the wrong direction. Please turn around. ushijira kubwira iti urazimiye Your destination is 3 kilometers away. Your destination is 3 miles away. izira kwibutsa imetero zisigaye kugira ngo Your ushike. destination is 2 kilometers away. Your destination is 2 miles away. Your destination is 1.5 kilometers away. At the roundabout, take the first exit. ushitse muri rompwe irakubwira iti sokera mwibarabara rya mbere canke irya kabiri wibandanirize. Your destination is 1.5 miles away. Your destination is 1 kilometer away. Your destination is 1 mile away. igendera kwereka iminota usigaje voila urumva yuko dusigaje n'ibirometero bike cane kugira ngo dushike hariya Shanghai n'umunsi ndabatwara mpaka Shanghai. Your destination is 500 meters away. Your destination is a half a mile away. You have reached your destination. Voila Dubai mwashitse. Voila ivuze turashitse ubushitse kuri kagapine ya destination. Ntimugira ngo bavuga mu Congereza gusa, bivana naho uri, bivana n'ururimi ukoresha, no mu Gifaransa barabivuga, ariko sinzi yuko mu Kirundi bashobora kubivuga. Dans 700 mètres, restez à gauche en direction de Nantes. Dans 300 mètres, restez à gauche en direction de Nantes. Suivez cette route sur 5 km. Maintenant, restez à droite. Dans 300 mètres, restez à droite sur la D837. Dans 3 km, prenez la deuxième sortie au rond-point. Bagenzi tubabwiye duti mwiga indimi ntituba tubanka, oya tuba tubona aho isi igeze. Utazi rumwe muri izi ndimi uragira ibibazo, cyane cyane utazi ururimi rw'icongereza, kuko ibi byose bikorwa n'abongereza. Abongereza nibo babirema, nibo babikora. Voilà none mwibaza yuko bica bivugwa mu ndimi zahe? Bica bivugwa mu Congereza. Utanguye rero vya bindi ngo wagwe Congereza kirafatiswa, urashobora kuzoshika ahantu waragiteye akagere ugatangura kwiyumvira uti ese iyo nkamenya, iyo nkavyiga. Murumva rero yuko ibintu vyoroshe, twigiriye hariya mu Gahago, hariya mu Gasenyi, hariya mu Cunamwe, hari Buragane. Voilà ucumitamwo gusa uti mu Ndebe, murambabarira ku Mpinga canke Bwambarangwe, aho ntubavugira ngo ibi bikorerwa hariya za Shanghai gusa canke mu bisagara bikomakomeye. Oya urashobora kuvuga uti je nicomokeye mu Kinindo. Aho rero abantu baje batangura kuvuga ngo ngo kutavuze mu Kanyosha canke mu Kamenge. Oya mwene uko mutazi ibintu, hariya handi hantu yitwa mu Kinindo wa Mayinga. Mu Kinindo abantu baha mu Kinindo n'abantu babateza ibinkuru bakunda n'agacupa. Rero uvuye i Bujumbura uvuze uti je nigiriye mu Kinindo, mugapana Kinindo ca Bujumbura. Oya Kinindo hariya muri zone munini, aho uratsa imodokari Rumonge Mutambara. Gacitangura kubwira rero ngo in the roundabout hajya ashitse ku Mutambara turn left. Zirati yampaye nkawe rero niswanje left ni bubafu turaduze mpaka Bururi. Voilà comoka ushitse kwitaba ikavuga iti right, ugiye guca left
wisanga ikarimbi canke ukisanga kwiraro right igumye kubwira ati right ukaguma ugenda guca left kwiraro hano kwiraro mwebwe ntaho muze ariko umutipa araha nibaza yuko GPS ivuze iti left yo bitahura n'ingoga kabisa ntimumbage mbere urashitse buta irakubwiye iti ntukate tuga rubanga wampaye inka comoka ushitse ku munini iti bandanya voilà ushitse hariya imbere ntucomoke imakamba kata right ukatira iburyo voilà bandanya imbere ku birometero 4 ni Buhinga ushitse Buhinga irakubwira iti ku birometero 2 uzoba ushitse mu Kinindo voilà usigaje metero 100 urashitse mu Kinindo aka gapine aka kantu wagasetinze canke wakagize ukiri Bujumbura uravuga uti jewe ngiye mu Kinindo wagenda urakurikirana aka kantu mpaka ugashikiriye rero nimba iyi tekinoloji ishoboka ata hantu na hamwe utoshobora gushika ibi bitwibutsa yuko wisunze ubuhinga bwo ku rwego rwo hejuru bugezweho kino gihe bitwibutsa ko atakintu na kimwe utoshobora gushikako. You can become anything that is available on this earth. And it's like the pathway it's your mind. It's like, you absolutely have to educate your mind, and the recognition that the only limits are your thoughts. Umugabo ati kwisi ya none ushobora gushika ku kintu cyose wipfuza, ati wewe gusa ni ushobora kwibera karimbi mu vyimviro vyawe mu kwiyumvira yuko utobishobora. Haraho ugomba gusigurira abantu kugira ngo bashobore gutahura vyimbitse bikagorana, ariko bivanye n'ubuhinga tugezeko ugasanga biroroshe ko abantu batahura. Rero nagomba dutahure vyimbitse ca gice ca mbere ca cigwa c'igihumbi n'amajana ndwi na 31. Ubwa mbere na mbere imbere yuko dufata urugendo vyatanguye gute? Voilà, inspiration ni gihugu ca Finland canke Finland mu Congereza. Twagize icigwa cimbitse ku buzima bw'abanyagihugu bo muri Finland. Turavuga duti none ko aba bantu babayeho umunezero, tweho umunezero wotugwa nabi. Duti okay, reka rero natwe tugerageze turabe ukuntu twoshika kuri uno munezero. Ibitekere muri uwo munezero ibituma aba banyagihugu bo mwico gihugu babayeho neza twarabisiguye neza mu cigwa, muraza kuvyumviriza. Fata rero yuko umunezero tugomba tujeko, umunezero tugomba duharanire tushireko kagapine ka GPS. Voilà, aha rero dusha tubanza tukaraba aho turi. Wa mutipati aha nihe, natwe turihe, turi mu biki? Voilà, ivyo turimwo izi sura z'aba bantu zirerekana yuko ata munezero bafise, zirerekana yuko satani yawutwaye wose. Voilà, ibereye mu buhungiro, ibereye mu bukene, ubwicanyi, kunyuruzwa, voilà, ihohoterwa, ntibagira ibitoro, ntibagira imfungurwa, ibiciro vyaraduze n'ibindi vyinshi ntiriwe ndadondagura. Voilà, abantu rero murabona yuko batamerewe neza. Aha rero kugira ngo dushike kuri wa munezero bidusaba gufata urugendo rudushikana hehe? Kuri kagapine, kuri wa munezero. Dushitse kuri wa munezero murabona yuko isura zahindutse. Voilà, ivyahora ari ingorane vyahindutse umunezero.
abantu bariko bagwana mu nda baherukana kera bafise amarira y'umunezero bari barashwiragiye wambaye inka voilà basubiye kugira ubuzima bushasha wa munezero barawushitsemo bagomba babeho nko muri wa munezero wo muri Finland kugira ngo rero abarundi dushobore kwinjira muri uyu munezero turafise intambamyi zikomeye ariko tubitahuye kumwe twese tukaba tubona iyo turiko turaja tukaba tuvuga duti ubu buzima bwiza natwe turabukeneye n'uburenganzira bwacu kubaho muri ubu buzima voilà nta kintu na kimwe coshobora kuduhagarara imbere nk'abarundi. If you feel the same energy that I do, if you feel the same urgency that I do, if you feel the same passion that I do, if you feel the same hopefulness that I do. Bo, ibi tuzobigarukako kumbure mu kurangiza iki cigwa ariko nagomvye kubaha incamake ndabereka yuko urugendo rwose iyo rutanguye aho ruba ruja hose naho ruba rushika kure ruba rufise aho ruherera. Urashobora kuba ugiye ahantu hafi mugabo bikagutwara umwanya muremure ukazunguruka ugasubira ukazunguruka kubera ukutamenya. Bakubwiye ati ca mu bubafu wowe ugaca wicira mu buryo canke ugaca wihagararira. Abanyisirayeli mu rugendo kuva mu Misiri hariya mu buja baja mu gihugu c'isezerano bategerezwa kugenda urugendo rw'imisi 14 ariko urwo rugendo barumazemwo imyaka 40. Muri iki cigwa tuzorabira hamwe ivyatumye bagenda bicako bizungurukako kugira ngo natwe ntibihave bidushikako ngo tuzohava dusanga urugendo twari kugira kugira ngo dushike ku munezero kwari kudutwara igihe gito tugasanga ahubwo turashaje no gusaza tutarashika muri wa munezero. Imyifato rero yacu ivyiyumviro vyacu nivyo bizotuma dushika kare canke duteba. Akanibaza ko kumvikana mu gihe rero tuvuze yuko turi mu rugendo mutahure neza yuko dufise aho turiko turaja. Yo rero ugiye ahantu uremera umushoferi akagutwara wambaye inka kunyonga mpaka ushitse kuri kagapini mpaka ushitse kuri ya destination. Kumbure hari ivyo woba wiyumvira yuko bidashoboka. Oya ubu wambaye inka vyose birashoboka kuri ubuhinga bwa none tugezeko. Ivyo wiyumvira yuko bidashoboka birashoboka. I'm telling you. Ukaba wiyumvira nko mu bihe vya kera ntibishoboka ariko wiyumvira mu buryo moderne mu buryo digitale mu buryo voilà bwa AI urashobora kubitahura. Twebwe abarundi turi nyuma cane mu buryo bwa intelligence artificielle canke AI. Rero birasaba yuko tuja ku murongo tukajana nibigezweho tukareka kwiyumvira mu buryo bwa kera. Ndumva umengo ntako ntokora kugira ngo abarundi bashobore gutahura naho vyosaba yuko ncisha muri serumu no yicishamwo kugira ngo abarundi bashobore gutahura. Nkagerageza ibigoye nkavyorosha kugira ngo numwe yabura amahirwe yo kuja kwishure ashobore gutahura icigwa vyorosha. Mu kurangiza kugira ngo tuje mu gice ca kabiri aho tuza kurabira hamwe ibikorwa umukuru w'igihugu yategerezwa gukora mbega yabikoze neza, ibikorwa abarundi bari bamujeje mbega yabikoze neza, mbega bo mwongera. Nagoma ndababaze nti mbega iki cigwa catahuritse. Umuntu atashoboye gutahura iki cigwa abazi ikibazo hatatahuye je ndahari ndamusigurira. Ahasigaye reka ndabipfurize mwese gushika muri uyu munezero. Uyo nari naravyumvise ku matwi none ndavyiboneye wambaye inka. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe
iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.